nta kintu kiryoshe nko kumenya ko uri gukora ubugombe bw'Imana buri ndani ntiburi inyuma. Hari umuntu ashobora kuba ari mwiza inyuma n'imbere akaba mwiza, kandi aho hantu aho twihendera Gatiyeri Imana nukuri ntihagire akantu mwishiriramwo kanyu, mureke Imana mwemere muvuga ukuri. Urya azoba atakwemeye kubera ukuri wamubwiye nukuri si gwawe. Nshaka mbwira abajene peut-être nabubatse, mariage iraryoshe, mariage va kumana iraryoshe, ni nziza cyane. Kuba umutwe w'urugo si ukuvuga ngo uko Imana yakubwiye ngo ngura umutwe w'urugo, si ukuvuga ngo Imana umugore wawe ngo yamushize munsi y'ibirenge byawe. Oya, umugore ari umutima w'urugo, afise inshingano nyinshi zo kugira ngo no mu mutwe bifunctione neza. Umugabo icambere akeneye, abagore neza ko mukizi, n'abakobwa mugira mwubake tukababwire. Namambwira abagabo bame biga kudraga misi yose abagore babo, bige kudraga abagore misi yose. Kubera iki? Kubera Shalom shalom bakunzi ba SSH Burundi TV, turaramukije mu izina rya Kristo Yesu. Twongeye kubaha kaze kandi mu biganiro bya SSH Burundi bicishwa kwinobonesha kure SSH Burundi TV. SSH ni shirahamwe rukristo ryahagurutse mu ntumbero yo kubaka umuryango unezerewe kandi ufise ubushobozi, rikorera mu Kinindo mu kujya Rumonge, hafi yaho ze kioske Sangwe, ni hepfo y'ikaburimbi. Duhakaza abantu, dukorera mu nkingi zine arizo twita centre thérapeutique, centre médiatique, centre missionnaire na centre de conférence. Abantu mwagi mudukurikirana kwinobonesha kure, ndabizi ko mumaze kubibona ko ikintu kidushishikarije ni kubaka umuryango unezerewe kandi ufise ubushobozi. Uyu munsi twaramutse twakira umushitsi, twagiye tumuramutse. Mumeze neza? Namahoro Thierry, turanezerewe, turashimiye ko muduhaye ikaze kuri televiziyo yanyu. Murahawe ikaze cyane kabisa, yisanzuye. Murakoze cyane, Imana ibahezagira. Amen. Tuneze no kubabona cyane. Amen. Hari abantu babonye ubwa mbere, mushobora kubibwira mbega muri bande? Murakoze Thierry, kubatanzi ariko ndazi ko hariho nabanzi kubera kahise kanje. Nitwa Gloriose Kagayo, ndi umumama, ndubatse n'umugabo umwe. Imana yarangiriye ubwo buntu. Hanyuma dufise abana 4, umuhungu mukuru twari dufise 5, umwe yaragiye mu ijuru. Umuhungu rero akurikira ariwe mukuru, yaraduhaye abuzukuru 2. Wow. Nuko tungana gushika no munsi kandi turabikengurukira Imana. Wow. Imana ishimwe cyane. Mudukunde mbere yuko dutangura, musengere abagiye kudukurikirana, musenge umwanya wose tugiye kumarana. Kaze. Data wa twese uri mu ijuru, Mana nkuru, Mana nziza, Mana nzima, Mana yera, turagushimiye uyu munsi mushasha watugabiye. Dawidi niko yavuze ngo kuguhora hatugabiye umunsi mushasha, umunsi wo kunezerwa, umunsi wo guhimbaza Imana. Turanezerewe ko mu migambi yawe harimo ko iyi tariki muri ukwezi kwa mbere tuzoba turi hano kuri runo rubuga. None rero Mana, tuje hano kugira ngo tukubere igikoresho. Abantu bawe, abagore, abagabo, abajene, mbere n'abana batanguye kugira ubwenge bazotubona hano. Mana, turasabye baze baronke ubugingo bwawe. Turaguhamagaye rero kugira ngo ukoreshe ibitugize byose waduhaye kugira ngo dukorane nawe. Turabiguhaye kugira ngo ubikoreshe Mana. Mu kanwa hacu haze kuva ibitanga ubugingo, mu vyimviro byacu birorane neza, kugira ngo Mwami umugambi wawe wateguye kugira ngo uhoraho abantu bazotwumva nukuri abazoba barushe baze baronke akaruhuko kava kuri wewe.
wewe uri Imana ivuga ngo yemwe abarushe abarushe ngo nimuzane imitwaro yanyu ndayibikorerera. Ahandi naho uvuga ngo nimunkorere imitwaro yanyu ngo ingata yanje ngo ndabaha ngo ingata ihwahutse ituma imitwaro ihwahuka. Rero Mana, abarushe baze kuruhuka kubw'iki kiganiro, abari bafise ibibazo bitagira inyishu, mpwemu w'Imana ubagenderere bumve ko ariyo nyishu ibibazo bari bamazemo igihe. Turashaka Mana aha hantu kuri runo rubuga rusengewe, runo rubuga rwatanzwe kubw'ineza y'imiryango, natwe Mana tugire ikimazi kubw'imiryango dukunda kandi rusengera. Ndakweretse uyu mujournaliste umuhungu wawe, nawe ndamusabiye ubuyobozi bwiza. Twese hano mpwemu w'Imana dukoreshe kubw'icubahiro cawe no kubw'ineza ushaka gushira mu miryango. Icubahiro kibi cawe mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amen, amen, amen. Murakoze cyane. Mwatubwiye Mama Gloriose Kagayo, twamwumvise ni umumama kandi akaba mami, ni umugisha udasanzwe. Ariko hari abantu bagomba kubamenya ko muri mu buryo bwagutse, mwodushinga intahe Mama Gloriose Kagayo mu buryo bwagutse n'umuntu ki? Ego, Mama Gloriose ni umumama, icambere nshaka kuvuga kugira abantu bumve ko turi kumwe. Imana yaransuse mu rukundo, ndabakunda mwese. Abariko barankurikira munzi mutanzi, mumenye ngo mu mutima kwa Mama Gloriose harimwo urukundo rw'umwe wese, kuko nasanze iyi si umuntu arakeneye kumva umuntu amubwira ngo ndagukunda. Rero ndagukunda uri we wese, umujene, uwubatse n'utacubatse, iwanje umuntu w'igiciro. Reka rero ndababwire Mama Gloriose wari we. Mama Gloriose reka mvuge mu bifadiko bwa mbere, ariko natwe turagukunda. Amen, amen. Mama Gloriose mvuka mu muryango w'abana 7, ariko hakaba n'abandi papa yavyaye ahandi. Ni ukuvuga au total twari 9, ndi imfura. Urumva kuba imfura muca mwumva ico arico. Nabaye imfura kugeza uyu munsi. Hanyuma ndakura nkurana, natahuye ko uyu mutwaro wo gukunda no gukunda imiryango nawuronse kuva nkiri umwana. Uyu munsi rero abantu bombona nuko nababwiye ndubase, nubase novuga ko nubase n'umugabo azwi bikwiye, kandi umugabo w'umunyabwenge, kandi umugabo yangize uwondi uno munsi. Imana yaramuciyemwo, iramucamwo, ndaronka ibintu by'inkomezi biciye umugabo wanje. Umugabo wanje rero ni umwarimu ku université, ni umusociologue. Novuga vraiment ko abantu bamuzi nk'umuntu yagize icamara no mu gihugu, ariko jerekana ivuge ko ni jewe. Rero twavyaranye babana nababwira. Hanyuma murumva ko haba igihe cyuko tubanza kumenyana, tugakundana, hama tukagira mariage. Hanyuma kindi ngomba kubabwira nuko jewe no munsi nkijijwe nahuye na Yesu. Nahuye na Yesu 91, kandi de façon spéciale. Ibyo navyo sinzi ntawo bitebako, kuko je nagiye kurondera ishengero Yesu twahuye. Hanyuma rero uwo mugabo turi kumwe uno munsi ari inyuma yanje, aranshigikiye mu gikorwa c'Imana ndimo. Rero kubera urwo rukundo ndababwiye, Imana yagiye irampa, ndafise ministère familial yitwa Femme Cœur de la Famille, umugore umutima w'umuryango. Ibyo ariko vyaje ryari, narabanje ndaba umugore nyene, ndarondera, ndafasha umugabo kurondera ubuzima. Narakoze kuri televiziyo, nahakoze imyaka 27. Ni carrière nibaza ko nayo nyene Imana yaciyemwo mu kuntegura. Televiziyo iyahe? Televiziyo y'u Burundi, RTNB. Nahatanguye 85. Ndibaza ko utari bwavuke. Sinari bwavuke pe. Ego. Hanyuma aho hantu narahagiriye umugisha, nagenda hakurira,
ndahigira kubana n'abantu, niho rero naronka n'agakiza ndi muri iyo televiziyo. Hanyuma rero kuva menye Yesu ubuzima bwanje bwashiye buhinduka. Hariho ibyo ntatahura ntaramenya Yesu, kuko nk'iyo mariage nababwiye, nukuri sinohenda abantu ngo nari nasenze, sinari nzi ko umugabo banza kumusaba Imana, ariko uno munsi abantu bambaje ndababwira ntuhirahire ngo utore umuntu ngo nuko muhuye sinzi aho mwohurira hariho hose utabanje kumusaba Imana, kuko hari igikombe tunywerako kugira ngo urugo rwacu rugume ruhagaze, atari benshi bashobora kukinywerako. Rero nagiriwe ubuntu, uwo muntu twabanye aba umuntu sérieux, yashaka kubaka nanje nashaka kubaka. Ni ukuvuga ngo ivyaje kugwanya urugo rwacu aho vyaje bituruka hose, ni ukuri vyaje bisanga tudatinya, yabawe yabajewe yavuga ngo nzokubaka tu, nzorugumamwo tu. Urumva rero ivyo ntibiri henshi. Uno munsi turabona ko haraza ingorane, haraza kudahuza ku bintu, haraza ibintu byinshi binavuye no hanze, abantu bakumva bohunga urugo. Ariko jewe n'uwo mutama wanje tumaze imyaka 40 twubakanye. Ntivyabaye umusosi imisi yose, oya no ndiko ndabesha. Harabayemwo umururazi, ariko uwo mururazi nukuri twarabunyoye, ariko jewe maze kwakira agakiza sinovuga ngo vyaciye vyoroha, ariko naronse uwo imitwaro yanje yarayikoreye kabisa. Uno munsi ico nobwira abantu bariko barankurikira, ndi mu rugo ruryoshe, mfise umutama twumvikana, si ukuvuga ngo harabura utuntu tumwe na tumwe, kuko tucambaye umubiri utwo tuntu tuzokwamaho, ariko kubera gukundana na Yesu kwanje, Imana irampa ivyo bintu vyose, ngasanga hari umuti wa kimwe na kimwe, ngasanga ubuzima buroroshe. Rero nduwo mugore akunda Yesu cyane, nduwo mugore kubera nkunda Yesu cyane yaciye ampa n'uwo mutima wo gukunda abantu cyane. Umuryango ugwaye nanje ndagwara, ivyo benshi barabizi. Ubwo rukundo rwampaye abahungu n'abakobwa benshi banyita mama, mfise abana benshi barengeye, bari kure, bari andori abana biologique. Naravyaye aha mu Burundi ndafise abahungu n'abakobwa, mu Rwanda ndafise abahungu n'abakobwa, i Buraya ndafise abahungu n'abakobwa, muri Canada mba ndafise abahungu n'abakobwa, muri Etats-Unis ndafise abahungu n'abakobwa. Kwa Yesu biraryoshe, nico gituma nshimye vraiment iyi televiziyo, kubera ari televiziyo rukristo, urukundo rw'Imana igitangaza. Sinzi rero ko nabanza kureka ukambaza utundi tubazo, ariko nibaza ko abashaka kumenya bamenye. Mwatubwiye ko mwamaze imyaka 27 mukorera kuri RTNB. Mbega mwaremesha ikiganiro kimeze gute? Cyo bari cy'imiryango nyene nkuko mwe mufise umuhamagaro. Nshinjira muri televiziyo mu 85 nababwiye ngo jewe ivyo kuraba imiryango imeze naravyarukanye, ariko sinovuga ngo umuhamagaro wari bwavuka ico gihe. Ngitangura kuri televiziyo narabaye umu présentatrice, nongera ndaba umu réalisatrice w'ibiganiro. Umuhamagaro w'imiryango nukuri novuga ngo nawuhawe wavyutse cyane. Sinzi ni Imana ngira ngo yabanje kunkangura, irankangura kuko ngikizwa hari ibintu Imana yanyeretse, ariko sinamenya kubishira mu ngiro. Urabona hariho ubwana umuntu aravuka mu Mana mugabo hakagira ibihaba ari umwana, indoto kazivanga niyerekwa, ariko uko nagenda ronka bandera, kuko nagira ndakwiye ko nanose n'abavyeyi beza bandeze mu gakiza. Hanyuma banshiramwo uburoho bwo gukunda Imana, nanje ubwanje nkarondera Imana, ngasoma ijambo ry'Imana. Muri ivyo bihe rero niho navuga nti erega vya bindi ntizari indoto, Imana yaranyeretse. Ntangura rero kubikorerako. Novuga rero nti umuhamagaro neza na neza mu buryo bwamenyekanye nkiri ngaha mu Burundi nawutanguye mu mwaka w'ibihumbi 2001, kuko jewe 1996
naragize accident benshi bamenye, jewe niho naboneye ubunini bw'Imana. Ikamyo yarangonze iransya amaguru kabiri. Ico gihe ikiri hejuru yanje naravuze nti jewe shetani sinzopfa, nzobaho kandi nzoshingira intahe Imana. Rero nibaza ko iryo jambo Imana yari ikoreye ko miracle, kubera uwo munsi hariho abakizwa bari kwibarabara bambonye ko mpeje kugira accident, barantwara kwa muganga. Hariya bariko baramfata bagize banshije muri laboratoire, bafashe amaradiyo baranatwenga ati baba poroti babakizwa bagira babeshe, barabwiye ati ni kamyo yeje kumugonga. Baranka kuvyemera kuko nta gufa ryanje ryavunitse. Rero ico ni gitangaza nabonyemwo ubunini bw'Imana. Rero sinatevye, naciye nja mu bitaro haciye iminsi nk'itatu. Abaganga bamenye basanga nagize magie interne. Muri iyo minsi rero naciye nja mu bitaro, Imana yongeye kuvugana nanje, isubira kumpa iyindi vision kuri ministère. Kuri ministère ndabona neza, ndavuga nti aha rero ndatahuye ko ari Imana inshishije ahantu kugira ngo noneho ninjire muri cya gikorwa. Rero aho niho mvuye mu bitaro, narakubitiye no muri Kenya, barandungitse muri Kenya kugira ngo bandabire ingene bimeze ku maguru. Ngarutse naciye ntagura ikiganiro kuko no muri Kenya hari iyindi experience, mpura n'abantu b'Imana ntazi bavuye muri Amerika, barampa prophecy, barambwira ibintu batari bazi kuri jewe. Ngarutse rero niho navuga nti Imana, urabona ko ntagishobora kugira ama reportage ngo nze ndagenda mbasi nkibangutse nk'abandi, ariko ndashaka kugukorera, ndashaka umpe ikiganiro kizofasha communauté. Sinshaka ivyo guca amafaranga menshi, nshaka ndiko ndagukorera ndazi kuzompezagira. Rero niho natangura ikiganiro familial cyitwa Yaga Twubake. Rumva je suis ni je nagiconcevier, ndakijana ndacereka abandongoye ku radio, baravuga ati waratevye. Ico kiganiro ntanguye kugitanga cuguruye ibintu byinshi mu miryango, kuko abo muri Tanzania baranyumva, abo muri Congo hari une partie yanyumva, abo mu Rwanda. Rero muri ico gihe ikintu cyanyemeje ko ari umurimo w'Imana ntanguye, nuko hariho abantu bantuka, abari bafite ibibazo mu miryango barantuka, barumva ubushobozi bw'Imana buri muri ico kiganiro, ngo ivyo uri kurisukamwe ngo ntibikuraba. Nkavuga nti okay, urumva kubera je nari maze kugira ku rugezo rwo guhezagira abantuka, ntivyanshavuza ahubwo vyantera intege. Navuga nti wewe uwumvirije ikiganiro rero ko wacumvirije n'ikindi ndagisubira uzocumviriza. Ari ikiganiro gitangura kugira impact, hakaba n'abandi bantu b'Imana bampezagira ati ikiganiro kije hageze. Ntangura rero kumva ngo ndi mu bugombe bw'Imana. Tieri nta kintu kiryoshe nko kumenya ko uri gukora ubugombe bw'Imana. Ico kiganiro nticyanyoroheye ku radio, ndumukizwa nkora ku radio. Urumva sinatanga ikiganiro nkuko ndagishaka, urumva sinashiramwe ubutumwa nkuko ndabushaka, kubera nakora dans une radio laïque. Ariko Imana yarizi ko hariho imyaka nzoba nshobora kuba ndi mu mwidegemvyo nkagitanga. Rero nshise muri Canada, kuko naragiye muri Canada, aho nahagiye cyane kubera ingwara, kubera ya accident nakubwira. Naragiye abaganga naciye ntagura kugira ico bita amaflebite, donc naragira amacoagulation maguru. Rero abaganga harageze igihe babwira umugabo ati madamu wawe iyi flebite hamwe yoshika umutima kuba kabaye murondera ingene yoje hanze. Niho yatangura kurondera visa kugira nshobore kugenda. Rero muri Canada nshitseyo nsanga hari intama nyinshi zo gufasha mu buryo bw'imiryango. Abo dukominika nabo mu Birigi bavuga ati subira cya kiganiro ino tubona ibintu byapfuye byinshi. Nje ndabona nti Imana injanye kugira nkore igikorwa. Nuko rero nako ndakwishura umbaza ngo muhamagaro w'uronse ryari, nari ndawufise mu gose nari bwamenye ndawinjiramwo. Nibaza ko naguhaye umuco. Imana iguhezagira. Amen. Murakoze cyane. Tugiye kuganira noneho ku biganiro ku bantu bagiye kubaka n'abamaze kubaka,
ku biganiro mu miryango rimwe mu muryango kenshi iyo umuhungu n'umukobwa bakundana bitegura kubaka urugo baraganira cyane, amutelefona kuva mu gitondo bandikiranira kenshi. Hari naho ngira nkunda kumva ngo message ziragongana, iyo umwe irungitse ugasanga n'undi yararungitse mu mwanya umwe. Umashobora kwibaza ni gute abantu bakiri abafiance bakwiye gukominikana neza, hanyuma ni gute biriya bintu bobyinjirana mu rugo? Urakoze cyane. Nibaza ko ari ikibazo dukwiye ko matwishyura iminsi yose, kuko iminsi yose kuri globe terrestre umuhungu n'umukobwa barahura hama kubera ubushuhe buri mu niko Imana yaturemye yadushyizemo umuriro w'urukundo. Umuhungu n'umukobwa rero iyo bahuye kenshi iyo bariko baraganira nukuri ntibaganira ibintu biri contrôlé, baba bakiri ma emotion, bakiri muri ya makudu foudre, baba bakiri mu kutabona neza, kutabona neza kwihenda cyane. Jewe kubera nzi ko aha hantu naciye, yes nuvuga ngo narihenze, ariko kuko sinihenze, kuko jewe urumva Imana twashiye duhura kandi yewe narihenze. Umugabo yari kuba yanyirukanye kubera iki? Kubera narabaye ukuntu mu Mana cyane byari kumuhungabanya, kandi byaramuhungabanije, ariko iyo Mana yampamagaye yaramutegetse kutanyirukana, kuko hari abapastori bari bambwiye ati rero mama Gloriose, umugabo wawe akakwibwira ati sinshaka kubana n'uwukijijwe, uracumubisa we nta cyaha uzobukoze, ariko ntiyigeze ambwira iryo jambo. Bisobanurwa rero ko naho jewe nahurudutse tukapfa kugira mariage ntasenze, twari mu mugambi w'Imana, rero ariko sibyo nobwira abajene, ngo muragira nkuko Gloriose yagize, ngo kubera uvuze ko ari umugambi w'Imana. Nagira ubuntu n'imbabazi Imana yangiriye, duce Yesu acaransanga mu rugo, ariko ntibyoroshe. Rero umuhungu n'umukobwa mukwiye kugira attention. Ijya minsi ya mbere nukuri nta kizima muzobwirana. Rero ariko kandi ntimuce mwihuta, ntimwibaze ngo mwagize kugira mariage ni y'Imana. Mariage umuhungu ntiyimvire ngo sheri, ngo shu, sinzi ngene bitana amazina ateye ubwoba, bebe urabyumva. Ntiwibaze ngo nayo majambo azotuma uri kurabibwira ashimva kumukunda. Mariage nukubana ubuzima bwose. Mariage nukubaho uzi ngo urya muntu nabwiye ngo tubane, akemera ko tubana, ubuzima bwanje ndabumuhaye kugira ngo aze yame aguwe neza. Nukuvuga ngo ntabwo ari amaserivisi agiye kuguha, ahubwo ni ugiye kuyatanga. Ugiye kumuha urukundo, ugiye kumuha keya nk'uko bakunda kubivuga ubuzima bwose. Rero ntimuhave mutwagwa n'ibigumbagumba. Ibyo gukominikana ni byinshi cyane, hari ukuri mu bwiza kubwirana. Jewe ntabeshe, ndazi ko hariho byinshi nagiye ndagwamwo, nsanga umugabo wanje ntarinda muzi. None umugabo yibereye hanze imyaka, nanje nibereye ngaho i Bujumbura, akaza akansanga ku universite, akambwira ati numva twotangura ubuzima hamwe, un projet de vie ensemble. Ako konye nakaba ariko gaca kanshusha ngasha nemera. None umva twari twakominise, ntitwakominise. Sinarinzi ngo mbega yakuriye he, sinarinzi ngo mbega ibikomere yoba yarakuye mu muryango yavutsemo nibihe. Sinigeze ndondera kubimenya. Mbega urayaho yabayeho ubuhe buzima. Ndasi ko ntigeze ndamubaza, sinarose n'umwanya wo kumubaza nti none iyo 11 ans wamaze buraya ubuzima wawe. Hari byinshi nagiye kumenya tumaze kubana, nkavuga nti si j'avais su, sinari guhuruduka, nari kubanza gufata umwanya nkiyumvira, kavuga nti ibi nzobana navyo. Kumbure yari kumbwira ati rero shaje wewe Gloriose yitwa Paul, jewe je suis un homme sévère, je suis un homme rigoureux, je suis un homme, je ne tolère pas ça.
akambwira utuntu twose nk'utwo namubonye ko nkavuga nti je m'engage ndamuzi ariko navyo nakoze. Rero mwaba jeune nukuri banza mufata kanya muvugana ukuri. Ikindi nagomba mbwire abajene nukuri ubwiza bw'umuntu buri indani ntiburi inyuma. Buri indani ntiburi inyuma. Ahantu hatebe kubera harakomeye. Buri indani ntiburi inyuma. Hari umuntu ashobora kuba ari mwiza inyuma n'imbere akaba mwiza. Kandi aho hantu aho twihendera Thierry, Imana twese turi beza mais nous sommes différents. Nous sommes très différents ariko twese turi beza. Kubera iki yaturemye mu ishusho ryayo. Hari ibintu abajene bashobora kuzimiriramo ngo bakaraba umukobwa cyangwa karaba umuhungu bakarema igicapo cy'umuhungu bashaka, kuko ndaza abakobwa nagiye ndafasha, ndazi nk'umukobwa nafashije arambye ati mama Gloriose urabona ingene ndeya sinshobora kwemera umugabo mugufi, ariko yamana nyakubahwa ntinya yaruhiye gutahira umugabo mugufi kandi umugabo w'igitangaza. Umugabo w'igitangaza. Urumva rero ndiko ndabwira abantu ntimwihende ngo murabe bitari byo, ariko mubaze Imana. Rero jewe ndazi ko hariho ivyamenekanye kubera nta bajije Imana, kandi kubera tutafashe umwanya ngo ndamubaze n'ivyo bibazo. Te fiancé yacu yabaye ngufi turagira mariage. Urumva rero ivyakurikiye nyene n'ivyakurikiye harabayemwo vyiza harabayemwo amadega, ariko iciza nakubwiye nuko umugabo wanje yashaka kubaka nanje nashaka kubaka, twaranyukurana navyo ariko twaragumana. Ariko ico gikombe kirarura les jeunes, ico gikombe kirimwe umururazi cyane. Muze murondere mubanze mumenyane, kandi kumenyana nukubanza kuganira, nukubanza kuyaga, nukubanza kuyaga. Mbega kuyaga hagati y'umusore n'inkumi hoho ni gute? Icambere condition ya mbere nukuri nifuza ko abahungu bobanza kubaha Imana n'abakobwa bubaha Imana, sivyo? Mumaze kubaha Imana muzomenya ngo mbega dukomunika ryari. Rero communication iyo bubaha Imana muca mumenya amasaha meza yo kuganira. Abandi babigira en désordre, batagira Imana babigira en désordre, bakaraba baravuga n'umwanya w'akazi ukabura canke n'amashuri bakayasiba. Ariko iyo bubaha Imana hari ibyo kuganira, uramenya ati twebwe tuganira ukuri. Jewe nimba nabanye iwacu baroga sinzotinya kumubwira ko papa na mama canke nyokuru sokuru barabarozi, kuko narabo hose. Nimba umukobwa avuga ati jewe baramviyoye, azosenga Imana ronka uburyo buzoganira n'uwo muntu agira mutware, kuko amutwaranye ico gikomere cyuko yabaye viole azosanga twaye umugore yahahamutse. Ariko amubwije ukuri bazofata umwanya wo kuvurana bakire, hanyuma baronde n'abafasha binjire muri mariage ari bazima. Rero communication y'abajene nico kintu fondamental. Ariko hari abantu bafite ubwoba cyane abanyene abanyetiko tuganira ko aba bitegura kubaka urugo, akavuga ati nkamubwiza ukuri gwa bya bintu nacamo acampeba, kandi benshi barampevye byarambabaje birankomeretsa, kandi usingomba kumutakaza. Uwo muntu wocu mubwira gute abivuge yemere gutakara canke yihangana? Nukuri hako yohisha ibyahisha, hako yohavashiramwo n'akanyoma akaronka. Urumva ashatse kumwironderera, ntaretse Imana ngo barimuvugira. Nukuri jewe sino wabwira ngo muhishanye ukuri kuri cher, ariko kurakiza. Wofu muteba kuko wawe arahari Thierry, uwawe arahari nawe uri kuranyumviriza. Nukuri Imana idufise ku mugambi kuva tutarabaho. Ubu niho ndiko ndabibamwo, ariko nanje hari imyaka natakaje ngira des doutes. Ariko uno munsi une maman de 66 ans j'ai compris yuko Imana itaranshiraho yarizi ibyo ndiko ndacamwo, yarizi ko nuno munsi nzoba ndi kumwe nawe Thierry. Rero nashaka nankuraje abo bajene, nukuri ntihagire akantu mwishiriramwo kanyu. Mureke Imana mwemere muvuga ukuri. Urya azoba atakwemeye kubera ukuri wamubwiye, nukuri si gwawe ngo kubatse bikanka, ahubwo Imana ishimwe ko yakwanse uwawe azoza.
nagomba nigisha abajene kugira confiance Imana, kugira confiance Imana. Imyaka ndiko ndabibamwe niho mvuga nti Seigneur, je regrette imyaka nashatse kwiyorienta, nashatse kumenga kugufasha, Imana ntifashwa. Hariho ivyo wemerewe gukora hama Imana ikaguhezagira. Nukuri Imana iyo uri mukuri ikabona kuyubashe, nukuri izoguhezagira, izoguha umugisha. Rero ntawe nobwira ngo aka kantu kanyegeze, umukobwa nimba yarakoroye zitatu ntaca avuga ngo baramfashe kungu. Bivuge uko biri, nari umuguruguru, nari mfise ingorane zo gukunda abahungu, narayerera, ariko Yesu yarankuye, yarantoye, arampindura mbishare mwigisha. Gutyo niho honyene muzoba muhaye access Imana kugira ngo ibatangurire urugo rwiza. Niko ndavyumva vraiment. Kuko benshi baragerageje kwironderera, baragerageje kubona ati yo urya ndamukunda Mana, nta ukora ibishoboka Mana ntampebe. Oya suko bigenda. Oya d'ailleurs iyo abantu baraba Adamu ngene yaronse umugore. Adamu yaronse umugore yari yiryamiye, siwe yasabye umugore Imana. Siwe yasabye umugore Imana. Non, Imana yararavye Adamu yarahejeje kwita ibikoko vyose amazina. Et c'est Dieu qui a constaté ko Adamu arabuze uwo basa. Imana ica rero iravuga ati hari ico ntakoze, uburongera ndagikore. Rero nashaka ntarankirize abasore, simwe mukwiye guhangayika murondera umugore, ariko wubasha Imana izokugirira nkuko yagiriye Adamu. Nimba muzohura mu mutima kagaca gaklika muhura ku rusengero canke uzoba uri kuraja, Imana izoguha gaklika mu mutima wawe, umenye ati muri babandi benshi nari maze imisi nirukankira, uwanje n'uyu, urubavu rwanje n'uru, izobibakorera. Faites confiance à Dieu. Kugira Imana icize ni ikintu gikomeye, kuko gisaba ko umuntu apfa ku ngeso akemera ubugombe bw'Imana. Amen. Nuko nyene vraiment. Ntaremera gupfa. Nuko naragora umugabo. Ntaremera gupfa, nanje nari mfise ka gloriose nyene kameremere kanje, kubera iki yombwira ijambo numva ari injuste, kubera iki nohora. Mukisa kunishura nanje. Il m'a provoqué. Ariko umaze kugira confiance Imana, hariho ibintu biba ukumva ati aha Imana ishaka ko mpora. Seigneur, je te fais confiance no muri urugamba. Sibyo? Rero kwemera gupfa birakuzurira byinshi. Niho ubona Imana ukabona ati Mana nibura bikoze naho urahanshikanye. Nashaka vraiment ntimutakaze imyanya nk'iyo natakaje jewe. Oya, iki gihe ndababwira nti faites confiance à Dieu à toutes choses. Mu madomene yose vraiment. Hari nabogira bati mbega je nzorongora gute n'ubukene. Nta bukene uzi gituma Gatieri. Imana avant de créer l'homme yari yamaze kurema ibintu byose umuntu azokoresha. Yes, abantu barononekaye, abantu ntibumvira Imana, ariko wowe ni wayumvira, izoguha Edeni yawe. Kimwe gusa reka kuraba iby'abandi ngo ushake iby'abandi bafise. Oya, rindira iby'Imana iguhaye ibyawe. Amen. Murakoze cyane. Twinjire noneho babajene barakoze mariage, turaciye kwa pasteur canke hari n'abaco kwa patiri. Bose barahezagiye barinjiye mu rugo. Ya message bahora bandika. Ona tugiye muri cya gihe cyo guhuza ingeso. Umuntu avuye hariya ameze uku, hari igitabo nasomye ngo les hommes viennent du Mars, kingene bahabu du Venus. Oui. Ndumva mwaragisomye. Narasomye mirongo mike. Bivuga ngo abantu bose bafite ingeso zitandukanye bagiye kwinjira mu rugo bafite imico itandukanye. Ni gute bazokominikana noneho mu rugo mu buryo urugo rwabo ruzokomeza rumeze neza, atakibazo, atacapfuye, bakiryoherera umunyenga w'urukundo koko mu rugo? Ikibazo cyiza cyane. Nakubwiye ko mu myaka ya mbere nagize esheki kubera sinagendana na nyene mariage ariyo Mana, sivyo? Ariko maze kuyimenya natanguye urugendo rwo kumenya ngo iyi mariage Mana ntiyandemeye kugorwa muri mariage. Nshaka mbwira abajene peut-être nabubatse, mariage iraryoshe. Mariage va ku Mana iraryoshe, ni nziza cyane. Icyo abafiancé bamenyanye ni juste
urabona umuhungu iyo ariko ararondera umukobwa ari yaranje akerekana uruhande rwiza rwose rubaho sibyo hariho n'abantu baca barondera impuzu nziza hariho ngo n'abahora babesha aho baba bakanyegeza situation financière yabo n'umukobwa nuko nyene akanyegeza iwabo ibintu byinshi en fait umuntu agerageza kwerekana ibyo uwundi yibaza ko akunda ariko abo ni babandi batarahura na Yesu ariko reka tubabwire ko bariho ariko byiza umuntu yo kwiyerekana uko ari wese rero ntibabazi nayo ibintu byinshi jewe ndafise aba jeune twaganiriye bagitangura fiançailles zabo hama baragira mariage mu nyuma haciye umwaka ndabarondera turasubira turaganira baravuga ati ati rero twe twari tuzi ko asha tugiye nyene kwama turi muri urwo rukundo nyene turya urukundo twicara mu rukundo ibintu byose atariko twasanze mariage ari ikindi kintu ati ubwa mbere akarero gato yatanze ati je sinari umva basha baryamana sivyo ati sinarinzi ko umusheri wanje agona ati kugona ni ikintu namye nanka mu buzima urumva deja aramushize muri inconfort ubundi nawe ati sinarinzi ko umusheri wanje aryamye adakunda kwifuka nanje nkunda kwifuka urumva haraba ama contradiction menshi aho kumbura giye ati sinarinzi nuko agira amarotari yo tugiye ahantu agacererwa nanje ndi umuntu ndi ponctuelle uravyumva rero niba bazinanye batangura kumenyana binjiye mu rugo rero ariko kimwe cyo nshaka kuvuga nuko kwitegura ku bana umukobwa abwiza kumenya tujye mugabo agira ndongore turatandukanye cyane nagiye nsubire nibuse abagabo n'abagore nabo bajene umugabo n'umugore n'abantu batandukanye gose cerveau y'umugabo siyo cerveau y'umugore rero umukobwa yarongore ntaze yigire n'umunsi numwe yibaza ko yohindura umugabo ngo amere nkawe ça n'existera jamais ubwiza kumenya ati uyu mugabo ibi bintu uko abibona siko ndabibona ariko naho tutayibona kumwe tubwirizwa kwiga kugenda turaba dans la même direction uravyumva hanyuma ikindi bakamenya ngo umwe akamenya ati ndafise uruhara rwanje njwa mu rugo umugabo akamenya ati jewe ndi umutwe wo mu rugo akamenya mbega kuba umutwe w'urugo no kuvuga iki kuba umutwe w'urugo si kuvuga ngo uko Imana yakubwiye ngo ngura umutwe w'urugo si kuvuga ngo Imana umugore wawe ngo yamushize musi ibirenge byawe oya ntiyamuremye ngo kuri umutwe ngo umukandagira ekada nico gitu Imana yamukuye hafi yawe vraiment hafi ku rubavu rwawe ukamenya kuba umutwe ni juste ama responsabilité hanyuma tukiri ngaho même ko n'umugore akamenya la soumission icarico kandi n'umugabo akayitahura akamenya kuba une femme soumise sukuba une femme esclave oya ivyo rero hari abantu benshi babyihendamwo ugasanga batanguye nabi hariho ama concept rero ari muri Bibiliya jambo ry'Imana rirabwira umugabo ati mugabo kunda umugore wawe je nama niyumvira ko umugabo bimugora naturellement ntazi kwereka umugore ko amukunda nico gituma Imana imubwira kunda umugore wawe ngo umukunde gute abantu bakunda kuma ngaho ngo umukunde nkuko Kristo yakunze ishengero akaryigura ako kana abagabo abahungu ariko bitegura kurongora base bamenye ko ari gukunda umugore gushikaho umwigura n'umugore nawe umukobwa ariko yategura kubaka amenye ngo Bibiliya imbwiye ayo majambo ari muri Ephesiens 5 Bibiliya imbwira ngo ubaha umugabo wawe nkuko ishengero ryubaha Kristo ico ukoze ukamenya ndagikoze nkaho ndiko ndagikorera Yesu iyo umaze kugira iyo principe divin ikaba muri wewe nuko nta ntambara usubira kugira kukugira ati naho ujya mugabo tumvikana muri ibi ndiko nkorera Yesu ibi ndabikoreye Yesu bigaca bikunda rero umugabo n'umugore ntibazigira basa ntibazigira bahuza ama emotion samwe
muri kiriya gitabo uriko urasoma nyene harimwo inyigisho nyinshi nubwo atari igitabo canditswe n'umuntu w'umukizwa ariko n'igitabo kirimwo inyigisho nyinshi cerekana ingene umugabo n'umugore batandukanye ngo umwe ava do Mars uwundi akava do Venus urumva amantuze yatandukanye vraiment sivyo nama astre ama planète atandukanye cyane ari kure na kure rero Venus nuba ko ari intuze de l'amour urukundo Mars naho vraiment hari yengera n'ahantu hari ndazi ariko umugabo amenye ngo ma femme vient de Venus n'umugore yikundira gukundwa sivyo naho bimugora kandi umugore nawe amenye ati umugabo ava muri Mars nituva mu ntuze yimwe nituva hamwe amenye ati ibi atabimpaye ce n'est pas la fin du monde d'ailleurs nabambwira abagore ni mwe muzotuma umugabo wanyu mumukwega gushika hababwira amajambo y'urukundo ariko kandi wibuke hariha benshi bakunda kuvuga nkuko nawe mwabivuze muri ya ministère yanyu la femme le cœur de la famille Bibiri bivuga ngo umugabo n'umutwe w'urugo hanyuma kandi bimenyereye bivugwa ko n'umugore nawe ari umutima w'urugo aha umutima udateye neza mbega umutwe ukora umutima udakubita neza reka dufate même biologiquement umutima udakubita neza umuntu arapfa ashagira crise cardiaque rero umugore ari umutima w'urugo afise inshingano nyinshi zo kugira ngo no mu mutwe bifunctione neza no mu mutwe bifunctione neza umugore hari ibintu Imana yamuhaye ataradekuvura jewe ndikunda dekuvura muri imyaka yanje dusangize duke muri byo yego cyane umugore urabona umugore Imana yamuremye imaze kurema umugabo burya hamwe Imana yarema Adamu ikamubona ahaje kwita ibikoko amazina yose yararavye irabona ama incapacité ari mu muntu hanyuma ati uyu muntu ntamuhaye umuntu arimwe mu isho yiwe azohava amera nk'igikoko yironkeye amazina y'ibikoko azohava amera nk'ibikoko ishimuha umugore kandi umugore Imana ishimupakiramwo ibintu vyose ibona umugabo azokenera kugira umutwe mwiza w'urugo ico kintu rero abagore dukwiye kukimenya ko hari ibintu Imana yadushizemwo dushoboye abagabo badashobora turese maternité biraboneka Imana yaduhaye matrice kubera ngo iyo matrice rero dufise urukundo dufise urukundo dufise kwihanganira imibabaro umugabo adafise sibyo rero umugore akwiye kumenya ngo vya bindi Imana yanshiramo reka ndabishire au service y'umugabo wanje rero ndatangara iyo hari abagore bafise utuntu bapfa ngo nawe kora ibi ngo nawe kora hari byinshi je nshobora gukora umugabo adashobora ariko nanje nk'umutwe ndagira sécurité ndumva ko ndi sécurisé iyo nzi ko umugabo wanje ari hafi yanje urumva ndazi ko atakiza ikiza gukoma umugabo niwaza kugishika ku mugabo bwa mbere urumva kumenya ngo ni sécurité rero nagoma nshincisha mwumvuga n'ama besoin burya ntidufise ama besoin amwe les hommes n'ont pas les mêmes besoins que nous umugabo icambere akeneye abagore nibaza ko mukizi n'abakobwa mugira mwubake tukababwire akeneye l'honneur icubahiro ugomba uburongowe n'umuntu kagufi uvuga ati mu kumuraba ndunama akeneye kumwubaha vraiment ico abagore twagitahura tukamwihera ico cubahiro tuzubaka bikunde ariko umugabo asuzuguritse cyangwa umusore ariko aradiraga umukobwa cyangwa ngo ubona umuntu en fait ubumwishe umugabo yimusuzuguye ubumwishe ubumutemye n'umupanga kuko ubumwasa agaciro cy'Imana yamwihereye urabyumva rero abagore tumenye ngo umugabo besoin ya mbere nico kintu icya kabiri umugore azamenye cyangwa n'umukobwa kuko finalement umukobwa geraje kubaka kugira umugore umugabo icakabira akeneye c'est la sexualité la sexualité rero abantu barakivuga bakakidomako bagatinya ariko Imana mu kurema umugabo n'umugore yaturemye iduha des sexes différents kugira ngo twuzuzanye d'ailleurs yeje kurema umugabo n'umugore yabwiye ngo ni mu
ni muvyare murondoke hanyuma muce muganza yasi twavuga muce muganza ivyo naremye byose. Ariko abarahiriwe abantu bamaze kumenya Imana Thierry, kuko ayo majambo iyo yagendeyemo ko kuraganza. Je ndabona musabagabo n'abagore n'imisore n'inkumi batahuye ico Imana yagive bakagihagararamwo neza. Ce sont les hommes et les femmes les plus heureux du monde. Nico gituma vraiment akanya ko siko tuvuga tuti ico duha abantu bakabanza bakamenya Imana. ngo rufatiro mbere ko twinjira neza mu rugo nkundira ngaruke gati nyuma tuganire kuri bya biganiro biba hagati y'abagiye kubakana. Hari ikintu numvise tutosimba gikunda kuba kuri benshi niyo baba bakirijwe cyane cyane umuntu akavuga ngo mbere ko tubana nagomba tubanze turyamane duhuze ibitsina kugira ngo menye ko by'ukuri uzoza kumbyarira tutazabasanga ntwaye umuntu benshi iyo bari muri gwa rukundo rugurumana go muri fiançailles birabashikira umukobwa akavuga akumva nyine nta nkomeza afise zo kubwira umufiançailles wiwe no ko kamubwiye no baca muheba akemera ko bajyamana koko turi kubiganira n'ubu hari umuntu agiye kureba ino video ari mwico gihe avuga ngo ndamwemerere ndamwankire ko aguma mbwira gutya ntabyemeye ngo araza kubivamwo ni gikuza kubwira abo bajene. Urakoze kuri ico kibazo mbajije Thierry. Nukuri kubera turi mu isi iki gihe en fait abajene ntibakiri bambabarire abajene benshi n'abitwa ngo n'abakirisu basenga en fait ntituramenya kuba umukirisu cyarico. Kuba umukirisu no kuba warakiriye umwami Yesu nk'umukiza umwami w'ubugingo bwawe. No kuvuga iyo amaze kuza muri wewe nusubira kuburi wa wundi ubuzi uti hamwe ku musaraba hamwe yatanga impongano y'ivyaha byanje niho mbohokera. Rero uhereye ico gihe ntusubira kugenda ubuzima bw'ivyaha, kuko umbwiye ngo umuhungu yo kwifuza kubanza kuryamana n'umukobwa ngira turiko turabwira abo mu gisata kibagera. Ariko none ufise Yesu muri wewe vyogenda gute ngo wiyumvire ko wobanza ubwa mbere ngo gupima ngo no urumva igiseke Imana ikubikiye ni vyiza ko wihangana ukazokira umurura hageze n'ukuri nivyo vy'agateka. Rero mugabo kubabwira gutyo ntibikwiye. Burya umukirisu adasenga ngo yama mu vyaha. Nico gituma abajene twobahimiriza icyambere mubanze mumenye ngo imbere yuko twoja muri ubuzima bwo kubaka twavuze kare ngo mariage ni y'Imana. None Imana ko ari mariage y'Imana wumva twogenda kuvanga n'ivyacu gute tukayidisocia tukayikuramo. Rero ivyo nababwiye ntije nagize mariage ndumupagani ariko ntawe no birokomanda. Naramenye Yesu iyarara nagendeye ngo ndaryihana kandi nkijwe na cienzanje. Rero biraryoshe ko abo bajene nimba mwitwa ngo muri abana b'Imana babana b'Imana mushitse koko mufise inkomezi. Muri Timoteyo niho Paulo yabwiye Timoteyo umusore yari umusore Timoteyo ati mwananje Timoteyo ntagire uzokugayira ubusore bwawe ntagire uzogwira ubusore bwawe Thierry ntagire uzokugayira ubusore bwawe uri kuranyumviriza ubusore bwawe n'ubukumi bwawe nawe kubera kwiyandagaza uyu mubiri nta uzowukwaka. Uwo mugore uri kwarondera muzobana mpaka urupfu nigoro ruzobatandukanye. Rero ako kantu gato kugutrisha d'abord kagutandukanije n'Imana no kuvuga Imana urayirukanye ntushase kwibana nayo muri mariage ushase kwigira. None mwihangane rero mwihangane mwibikira karyoshe kari imbere ariko mwanze mwihangane kuko ico kintu rero urumva jewe ndagikuyemo ntikibaho. D'abord hari n'igihe ushobora kugira ngo ndagiye muri yo avance mbega none ni wasanga atameze nkuko wari witeze ucumuheba. None ucumuheba n'igihe mumaranye muvuga murakundana canke sinzi ko muryamanye kugira wumve mbega abajene bigira ngo tumve ko turi compatible ibiki nibiki. Ariko ivyo ni ibintu
humanisme yazanye au détriment de la parole de Dieu, au détriment des lois du mariage. Rero ni uguhitamo, umuntu arahitamwo ati mbega nshaka gutangurana mariage n'Imana canke nshaka ko ntangura ndi jenyene, kuko ntibikunda utangwana n'Imana. Imana yawe ni yera, Imana yakuremye kandi kubikiye muzobana ni yera. Rero ihangane ushike kuri uriya munsi Imana irakubikiye ibihe vyiza, niko numva no kubwira. Murakoze cyane. Umuntu akoze mariage arubasa urugo bitoroshe, nyene hari iki gihe hari intambara nyinshi, Imana imugiriye ubuntu arubatse urugo. Twinjire mu rugo noneho mutuganiriza. Hari ibintu byinshi bibayo atamenye muri fiancé nkuko mwatubariye. Ni gute gukominikana k'urugo canke kuganira kw'abana bizokomeza kubaka ubucuti n'urukundo bafitanye? Bazokora iki? Bazobigenza gute? Bazovyubaka gute ngo bwa bucuti na kwa kwitana ya mazina twahoze twumvana bitanaho bizokomeze bigenda gute? Reka tuvuge ko atari Imana, atari kurondera Imana ntibishobora kurama. Oya, bon, hari abantu bakunda bambara ngo none ngo wazaga glorieuse uko abagira ama mariage réussissa ngo ari ngo bakizwa gusa, ariko banakizwa dusangamwe umuriro, ngo dusanga bibanyira. Ngo ariko turamaze kubona ngo badakijijwe ngo bagira ama mariage bakaba heureux. Nagenda babwire ko atari bonheur iva ku Mana. Oya, ariko bonheur yo ku Mana ni abagize mariage baba ariko bari exercer no kuri ya mariage tuzogira mu ijuru. Niyo mariage, kuko mariage ni alliance. Alliance rero ni ikintu kitavaho, ni ikintu pour toute la vie, ni ikintu éternel. Sivyo? Rero mariage mumaze kuvuga muti turagiye muri mariage, ni ukuvuga ngo umuhungu yabonye ko yavuye kwa se na nyina, aragiye mu rugo, niyamara kurushikamo agiye kubana n'umugore ngo babane akaramata, ngo babane akaramata. Kandi ijambo ry'Imana tubwira ngo bazotandukanywa n'urupfu, ni ukuvuga bagiye ahantu muri sens unique. Sibyo? Aho hantu rero ni ukuri Imana yaraduhaye mariage ryose. Kurya nyene Adamu na Eva bari muri Eden nibo bikuyeyo. Rero aba jeune mumaze tuvuge mwaraye mugize mariage, ejo no musturi samedi, no musturi lundi, samedi mwaragize mariage. Ndabizi ko bon, c'est pas évident. Nuit de noces hari gihe usanga yagenze neza cyane, peut-être ngira ngo n'ukwezi kwa mbere muracyari mu masheri shushu, ariko mariage ni inzu wubaka. Muze muri abantu bubaka inzu irabiza kuye kugira abayubaka. Twe twarubatse inzu, narabonye ingene agatondo tuzinduka dusubira, hari naho usanga bigize ati ansambura hajya wihenze. Urabyumva? Ni mariage ni inzu umuntu ari ko arubaka. Rero ntihagire umuntu yibaza ngo tugiye ngo kuba nk'abasheri. C'est pas ça le mariage. Rero mariage icyo kintu cya communication kiri vital. Mugabo no kumenya ngo communique ona kuva mu gatondo gushika mu ijoro 24 heures ni kirekire cyane. Abantu baryamanye ntibirirwa baryama, baraza baravyuka kandi imbere yabo hari umunsi, mbega bagira bavyuke gukora iki? Bagira baje mu bikorwa, sivyo? Rero mu gatondo bakivyuka babwizwa kumenya ati ega sinkirije nyene, hariho urubavu rwanje twararanye. Kwimenyereza no nimba umukorako nyambugira iki, yambubwira ati shu waraye byagenze neza, wandose utuntu twagutyo. Kubeki namambwira abagabo bame biga kudraga misi yose abagore babo, bige kudraga abagore misi yose. Kubera iki? Kubera abagore twe twishakira urukundo vraiment. Naho wowe udatunze Etienne ukaba wifitiye utuntu duke, mugabo ukaba ufise ingene ukominika n'umugore wawe, ukamenya ingene umukorakora, ukamenya ingene umubwira, ukamenya duke tuzobabeshaho vraiment. Abagore bakene ati kubera iki? Kubera umugabo niwe yatanguye kubona, niwe yahawe umugore, sivyo? Niwe yahawe umugore kandi ayikanguye
aca yumva aramukunze hanyuma ngo nico gituma azoheba se na nyina bakabana karamata. Uravyumva rero kugira ngo ico kintu cy'agaciro aronse kugira kigumane hari ukuntu azomenya ati nzome ngenda muganiriza nzome ngenda muganiriza sivyo. Hanyuma umva bagiye hehe ko bukeye bagiye kurondera ubuzima umugabo umutwe w'urugo amenya ati rega tuzorya erega hatuba tuzone ntisaje tuzoriha urumva kuja kurondera ubuzima hanyuma n'umugore rero akamuherekeza muri urwo rugendo rw'umutwe kuko umugabo burya niba hari ikintu kimuhangayikisha ariyumvira ati simbwiza kubura amahera y'ukuriha inzu simbwiza umwana w'abandi sinzomwishisha inzara umwana w'abandi ntegeza kumwambika ntihagira abantu bazoncisha mwijisho. Umugore rero abwiza kumuherekeza muri urwo rugendo akamenya ati bishitse akaba umunsi yatashe nabi yabuze umugore akamenya ico amubwira. Umugore ntaba umugore anezerwa kubera umugabo ivyo amuzaniye ivyo vyose urumva bidusaba une communication à faire rero communication uri kuravuga niya minsi yose akanya kose kuva mu gatondo gushika mu ijoro ukamenya ati ninamubwira ijambo ribi tuze twamitumiye ngo ni bombe d'explosion. Quand ça explose umuntu arakubana igikokoro ngo n'umuntu kubera wamukoza ahantu ni bombe ije kumurasa ariko iyo wamubwiye neza nayikiza ari uri kura mu boma uri kura mu siga uri kura mu masa. Donc il faut vraiment kumenya la communication umugabo amenya yo gukoresha. Rero suko bimeze muri kamere k'abagabo kubera abagabo baremwe ari mitwe abagabo kenshi bakoresha autorité bakashiramo na un peu de brutalité ariko baravuga umugore agasigara rero birahinduka haciye nk'ukwezi kavuga kandi umugabo wanje akankama ko atari bwankankamire na rimwe ko atari bwa bude na rimwe kwaza kicara ngaha kirabira televiziyo atamvugisha na rimwe. Rero ibintu kenshi birahinduka après le mariage ntibiguma ari vya bindi kubera umugabo atanguye guteka umutwe atanguye kubona ati ya mariage narinzi ngo finama narihenze bagatangura kwimvira rero comment construire la maison ensemble. Rero nivyo rero ndiko ndavuga nti communication nico kintu cyonye cyo kigwanishwa cobafasha kugira ngo baze baratorana. Rero il faut vraiment apprendre à bien communiquer, communication positive, communication naho bari miwete umenye ingene uraba umugabo umenye ingene uraba umugore wawe umenye ingene umukorako umenye ngo nuwa gaciro wawe ukabwiza kumenya ati iki nka kikora gutya iki nka kivuga gutya je vais lui faire mal majambo make tuer umugabo ari ngaho kugira ngo arande heureuse sa femme même pour la femme ari ngaho kugira ngo iminsi yose avuga ati urya mugabo Imana impaye nokora iki kugira ngo nabe ndamunezereza. Rero naho baza bararaba ati umugabo wanje akeneye iki hamwe namwe muraheberanira kabisa. Hari igihe nyene ubona ati umugore wanje ivyo akunda sivyo nkunda ariko kugira umuha amahoro ukaraba ingene udacha l'homme egoiste muri wacha vyuka ukamenya ati kuko mbiza kumuranda yereze reka ikintu kimuhebera. Je ndazi ko hari igihe naje n'umugabo kubera namenye ati arazi ko nkunda iki atakimpaye uje appris à moteur j'ai appris kuvuga ati nacomba ngo kubera iki kintu kitagenze gutya ariko nkumva ahubwo noryoherwa je umugabo wanje ndamwerese ko ndamukunda misi yose. Nivyo biryoshe gutanga ubuzima bwawe umugore atanga ubugingo. Rero abakobwa banje baheruka kuronka abagabo mube abatanga bugingo mumenye vraiment ko umugabo ntazokwamameza ukushaka. Hari uzosanga yaraguhenze ugasanga yaraguhishije n'umugabo kumbure ashavura n'ingoga ntiyigeze bikwereka mukiri fiancé ukira kuba esime y'utayishize mu kibanza ashaka gacavuza induru urumva ntiwari wamumenye. Ariko ivyo rero nivyo bitabikugira umugore akuze ukamenya ati reka rero ndamugirire ivyo ashaka. Urumva rero abakobwa banje mube abatanga bugingo mu kumenya kwihangana. Erega dufise Kristo aduha kwihangana. Erega dufise Kristo aduha urukundo inconditionnel. Erega dufise Kristo aduha kwitanga duha abandi. Murakoze hari ijambo muheje gutangurira ko ryari rikomeye naryo nyine ngira ngo tworigarukako
yavuga ngo umugabo ngo ni byiza kava mu muryango akaja kubaka ugwiwe. Hariho abantu agenda agasanga inama aracahabwa inama z'iwabo mu muryango. Ibyo bintu bishobora kwica umubano w'abantu cyane. Nagira nkubwire ko mu ngo nyinshi ingo zirononekara kubera abagabo batemeye kuva kwa base na ba nyina, n'abagore batemeye kuva kwa base na ba nyina. Wa mushiki wakaza ntaha agaciro umugore wiwe, akamubwira amajambo yishakiye. Aho rero umugabo aravyumva nta transha, aracafise intambara yuko masero nawe ndamukunda, masero nawe ndamukunda, sinza kuhava niteranya na mushikanje. Umugore akababazwa n'amajambo mabi abwirwa na muramukazi we, sibyo? Hakaba n'ibindi usanga umugabo yumva agifise, akabwira umugore ati jewe rero umenye ko rimwe mu kwezi nzogenda kuraba papa na mama, papa hari impanuro bwiza kumpa, navyo byari bwiza kuramutsa abavyeyi. Ari ugasanga ntiyavuyeyo rero, ntiyavuyeyo ntaratahura kubu ari serugo atanga umuryango wiwe. Ugasanga rero abagore baramerewe nabi cyane, kubera banabukwe basebukwe. Urumva umugabo ntiyabahevye mfeti yabazanye no mu rugo rwiwe. Umugore rero agasanga mbega ndongowe n'umugabo wanje, canke narongowe na baramwanje, baramukazanje n'abagabo banje nabo. Ugasanga ivyo bintu birasambura ingo cyane. Rero abahungu vrema n'abapapa, ico kintu nagenda kibasabe, umenye ngo urya wakunze muri babiri gusa mugira mutangure. Kandi n'abavyeyi baba bariko barumvira ikiganiro, nukuri bafate distance, babakunde, mugabo bafate ntibaze barinjira. Naho vyo bananira babanze barindire gatoya, simvuze ngo babahebe, babanze barindire barabe ati mbega bigoranye baza kwideburuya gute. Hama bakaza ariko batagiye bagiye ngo ntarasegira ngo reka tumushire. Oya, baratanguye urugo rwabo. Ndafise témoignage nziza y'umugabo n'umugore baje kandi babasirimu cyane, bagize mariage. Hama bagira mariage bava mu famille yabo eze, nawe batangura vraiment atakintu bafise, baravyara umwana wa mbere. Nukuri n'amata akabagora kuronka. La maman de la fille yamashaka kugura amata, arabwira umukobwa we ati jewe shaka mo nije nzogura amata. Umugwenda mu Felicien yamubwiye ati mama ndi mu rugo rwanje ndongowe na naka, nitwabura amata umwana tuzomuha mu karu, reka twige ingene twirondera amata yacu. Amata warayampaye ariko sinshaka ko amata yawe ariyaza kugaburira umwana wacu. Umva nkabo bari batahuye ko nibasonza bazorya bike baryame, bige amenye ati urugo rwacu turutangure gute, tugende kurondera akazi hehe. Aho niho uzotangura urugo rwa. Ariko nihaza abantu batangwa kugira ikigongwe ngo reka ngo n'impuzu ngo reka ndabazanira impuzu ngo ndabona ko zaheze, muzoshobora kuba abagabo n'abagore. Rero nukuri ifo quitter complètement quitter, mukavyumvikana ati tu es sûr ko so na nyoko na bene wanyu nabashika mutari kumwe uzohava ucubazana. Sukwanka gufasha mugabo mukamwagiye n'amati iki tugikore gutya, kandi ukabigira ku neza y'uwo mubana, ntugikore kubera ngo ngo none wibagiye ko nanje bamfashije. Oya, baragufashije ukubona aho hagize ko utangura ivyawe. Rero aba jeune nukuri nico mukirabe, bagabo ba jeune muve muhiri wanyu, mutangura urugo rwanyu, kandi hamwe n'Imana muzotangura fondation nziza yanyu. Numva ico kintu nobwira abariko baranyumviriza, mwubake kuko Imana iri kumwe namwe, yabaremye ijizi ahizobacisha kugira ngo ibafashe kubaka ivyanyu bitubaswemwo n'aba oncle ba papa ba mama ba cousine ba beau-frère. Mwubake, Imana izobaha urugo kandi nibwo ruzoba rukomeye kurusha. Murakoze. Hari ikintu gikunda kuba kandi biriko biba muri iki gihe cyane mu barundi kazi, byahoze hariko urasanga abarundi kazi ari abantu b'abakozi cyane mu bintu byo mu rugo,
mugabo kandi igihe turimwe n'igihe cy'uko umugabo arondera n'umukenyezi akarondera kugira ngo baramire urugo, kubera ko urugo ubu bose barakora. Ugasanga rero umukenyezi yiriye ku kazi yakoze yarushe, yatashe saa 11 ashitse mu rugo aciye yirukanka nayo kuronderera umugabo mu rugo, kuronda twa tuntu twose yabiheza umugabo yabigeze ku mumeza ngo ibi nivyo tuzaniye. Ugasanga ya majambo meza umugabo ntayamubwiye. Mbega ni gute umugore aza guca yifata, canke nihe nama uha abagabo bahora bakankamira abagore babo na ka kigoro karengeye kuri bya bikorwa bakoze, bakemera kubaronderera ibifungurwa ariko bakabarenza ko amajambo atari meza. Thierry, urumva tuzuye ubumana muri wewe, utafise imana muri wewe, bizogora. Umuntu arushe avuga nabi, umuntu arushe avuga nabi. Kandi nakubwiye nti muri nature y'umuntu, cyane cyane y'umugabo, nukuri nta gentillesse isanzwe iriyo. Mugabo iyo wakiriye Yesu ukakira umwami, niwe aza akaguhindura bwa bukoko bwari muri wewe, akabuhindura ubuntu, bwa gwanko, ya egoisme, akaza akaguha urukundo gukunda uwundi. Rero naho tugira tubahanure badafise ubutanga amahoro, badafise ubaha kwihangana, Bibiliya irimo ijambo kwihangana inshuro nyinshi. Nagira mbwira umugore ko naho yobwirwa nabi yo kwihangana. Mama wihangane, kuko ni wihangana nawe ntuce uvuga, biraza gufasha umugabo. Nasanze umugore azi guhora, sinzi ko navuga ngo ni igihano uhaye umugabo, ariko umugabo yeriko aravuga navuga nabi ugahora, canke vice versa. Iyo bishitse ko naho birashika akaba ari umugore avuga nabi, uwundi lokonje akihangana kugara umuntu, nukuri birazana solution mu rugo. Ariko wa wundi avuze ivyo atabwirizwa kuvuga, atagushimiye wari witanze, nivyandi twavuga ngo cumenya ati Yesu nabikoze ndabikorera wewe, ko nabikoze ndabikorera wewe, wowe uzonshimira ndabizi. Rero iyo ufise umwami Yesu ntuba frustré, oya ntuba frustré. Kandi ikindi je natambwe ko sinzi nuko ntazi no kibwira abagabo n'abagore, iyo umaze kugendana n'Imana uramenya ngo urya mugabo wanje naho yobangirira ibibi, naho ntuka nahagira iki, si umwansi wanje, arankunda. Uwunyanka ni Satani agenda kumwitiza, akitiza umunwa wiwe, akitiza kameremere kiwe, akaza akambwira nabi. Ariko imaze kumenya Imana uramenya ngo turakundana. Hamaje yarushka amenya ati ambwiye nk'uburushe reka ndamwihanganira, niyaruhuka araza kumbwira neza. Rero mbwira abamama mwihangane, nta kindi numva novuga vraiment. N'aba papa namwe mwige kuvuga neza. Umupapa avuga neza araryoshe cyane, umupapa avuga neza aronka byinshi byiza umugore amuhaye, kandi agahomba byinshi umugore yomuha nabi. Ariko avuga neza ubu uri kwarondera gukundwa cyane n'umugore wawe. Naye ahandi hariho ivyo yokora kubera devoir, ariko nibaza ko atari byo ukeneye kuronka umugore akwiha wese mu rukundo, mu bikugwa, mu bintu vyose. Rero ni ku nyungu y'umugabo vraiment kwimenyereza kubwira neza umugore. Umugore yabwiwe neza arateka bigasha, kandi akoza n'amasahani, kandi agasasira neza umugabo, arabikora neza byose. Kubera iki? Yamubwiye neza. Simvuze ngo yamuhaye amakado menshi, yamubwiye neza. Bica abagore benshi baragikenye. Harimo na yamajambo tubwira umugabo amubwira yavyutse, sheri waraye neza, umeze neza cyane. Ivyo si nature y'abagabo Thierry, nawe ntiwarongora uzobibona. Imana izofasha. Ntabwo ari nature y'abagabo, ariko twebwe nivyo dushaka. Ariko ni exercice nziza utangura ubisaba Imana kugira ngo umufasha Imana izoguha. Umufasha Imana izoguha umenye ngo hariho umumama akuze yigize kumbwira ngo twikene ngo bikenerewe gukundwa, bakeneye amajambo meza. Kandi nasanze vraiment abagabo batanguye kwiexercer barareusisa. Barareusisa vraiment. Kuko nanje nabwiye ngo mfise mariage gyoshe. Mfise mariage gyoshe. Rero mwimenyereze
kugira muronke vyiza biva ku basheri banyu. Amen. Mbere yuko twegereza ku musozo, hari ikibazo kimwe numvise twavuga ko naco nicerekeye kujera canke kubungabunga ubutunzi bw'urugo. Muri kwa kuganira hari ikintu gishikira cyane cyane abagabo ntibavuga uburyo bafise mu rugo, ugasanga umugore ntazi amafaranga umugabo wiwe afise. Hari n'ikindi cyashikiye abakenyezi aho umugabo ngo umugabo n'umwana w'uwundi ngo si byiza kumubwira twose, ku buryo hari n'amafaranga umugore afise umugabo atabizi ko ayafise. Ni gute muri kwa kuganira bishobora kubafasha kuba ku rugo mu kubwizanya ukuri uburyo cyangwa ubutunzi bw'urugo, ayo umugabo yarose akayavuga n'ayo umukenyezi yarose akayavuga? Hari n'ico numvise igihe hasigaye gihari aho umugabo yubaka inzu akayimara umukenyezi wiwe atabizi. Muvyibaza kwiga? Nukuri tugeze ahantu abantu twagiye kure cyane y'Imana, kandi Imana itubabarire cyane, kuko aho Imana yarema bya bindi nababwira byose, nukuri Imana ntiyihenda, kandi mu maboko y'Imana hari ibigaburira isi yose, uretse gusa ko abantu hari habagiye mu vyaha byo kwikunda hama abandi bakabura, ariko iyo urondeye Imana nukuri ntacyo wobura. Rero byarafekse no mu rugo kubeshanya, même au niveau des finances. Ndabizi neza ko hari abantu bahiriwe n'ahatari bose bavugana ukuri. Hariya tubaye ndazi abantu bafise compte commun, amafaranga yose umugabo arayazi n'umugore arayazi, ariko abo nabo si benshi. Barafise ukuntu bavyumvikana bakavuga ati ko dukora twese reka tuzoshire kuri konti, mugabo akaba ariho n'agakonte umugore agira par exemple, akavuga ati bakavugana bati kuri konti yanje kanje nawe kawe peut-être nako kuzuragenda gusuma, tuzosuma kwibi canke igitoro cy'umuduga. Ariko muri rusange cyo nshaka kuvuga ukuri, kwa kuri twavuga ku Imana kuja mu madomene yose, ntaho umuntu yarakwiye kugira icahishije, kandi uko guhisha niko gutuma nyene umugabo n'umugore bataba umuntu umwe. Umugabo yamaze kurongora akwiye kumenya ngo wa mufuko nahora njera jenyene vya bindi ntibikiri mon argent, nikiri ma maison, c'est notre argent, c'est notre richesse, c'est notre maison. Urumva lo moro biravamwo, hama hagaca haza lo notre. Aho niho honyene tuba turi muri mariage Imana ishaka, tuba turi muri mariage Imana ishaka. Ukamenya ati kubera ikinyoma ni kibi cyane. Ikinyoma nico kidetwiza relation. Be urazi Adamu na Eva bamaze gucumura, aho bacumura bashi basanga bari gusa, nta washobora kuraba mu maso wundi. La nudité n'ubugesera. Kare ngo bari bambaye ubwiza bw'Imana, bararabana akabona ati wow, umugore wanje yambaye ubwiza bw'impuruta, nta muzi bari bambaye. N'umugabo umugore akamubona wow, ariko hinge bacumure umumwe yaciye atangura kwinyegeza, aja kurondera ibibabi yifuse hari yepfo, bose bifuse hari yepfo. Ni kuvuga la nudité, ni kuvuga icyaha, le péché ishituma abantu badashaka kurabana mu maso. Quand monsieur madame ne se regarde pas dans les yeux, c'est dangereux, c'est vraiment dangereux. Rero no muri ivyo vy'amahera urumva iyo umwe abesha uwundi ntibashobora kurabana mu maso. Rero iyo hatari sincérité, nukuri uburi kurubaka ikintu kizoba ikibomba retardement, kikaze umunsi cyexplose, azagira ati yampenze muri iki na hariya yarampenze, no muri biriya yarampenze, suruma ko na hariya yampenze, suruma ko afise n'abandi bantu. Rero ikinyoma kimwe gusa gishobora gusambuza urugo. Rero no mu finance twige vraiment, twige kumenya ngo ce n'est plus mon argent, ce n'est plus ma maison, c'est notre maison, c'est notre argent. Sinzi ko nakwishuye. Murakoze cyane, bivuze neza. Mama Gloriose, mbere ko turangiza ikiganiro tunabashimira, ariko dukundiye tubarire, hari umuntu ariko atwumviriza byarangiye byanse mbere, kumbure no muri fiançailles ntigeze avugisha ukuri, urugo rwubatse ukutari kwiza, ibintu byose ni intambara, ku buryo yumva umenga urwo rugo sinzi icyo wakura ngo ruvemo. Uwo muntu mwumva mwamubwira iki? Uwo muntu nubwira nti aho yaciye abantu benshi barahaciye, nanjye nibaza ko ntaciye.
urugo rushisha, ukumva ko ikintu cyonyine wokora ari gufata ugahagura ugatora akavarize kawe ukaca ugenda, mugaho ugiye naho ntuzi iyo ugiye. Rero kubera de par l'expérience kandi ndagira amayikute, turaganira n'abantu bubatse vyanse gose, kandi uriko urabumviriza ukumva ati kweri. Ariko ndagira mbabwire ngo Imana, nimba uzi ko Imana iriho, nagira nkubwire ngo ushaka kuba waranswe n'umugabo cyangwa n'umugore, ushaka kuba uri incompris par toute la société, ariko ngira ngo hari uwundi muntu umwe gusa agukunda, niwe wenyene muri kano kanya ashoboye gusovera mariage yawe. Niwe nabonye nanje mpindukiriye ibyantuka byashiye bihinduka, niwe ngomba kumubwira. Hari urukundo utarigira wakira rw'Imana, nukuri ntago urakira. Kumbura ushaka kumbwira ati ndasenga Madame Gloriose, ndaja mu misa nibigira 10, ndatanga nibiki, yes urabikora, ariko ushobora kuba ukiri muri religion. Ako nagira nkubwire, hari urukundo ni wagwakira, uwo ni Yesu aruguha vraiment. Ubwo ni experience, nibwo buzima ndimo. Ni wagwakira araguhindurira ibyawe byose. Jewe abantu benshi hariha abubase batemera necessaire ibyo ndababwira, ko bashaka ko umuntu babwira ati ego ndagutahura, tekera vya mugende ntwa. Hariho ibihe kumbure icyo kibazo ukimbaza naho sinari kwishura meme réponse, ariko kuko utambwiye ko ahunze urugo violent, ari umuntu agira muteme, ari umuntu agira amutera amacupa, là c'est autre chose. Ariko ari umuntu avuga ngo rurananiye, peut-être yahuye n'amageragezwa atandukanye, uwo numubwira ngo nabanze yakira urwo rukundo rw'Imana ndamubwiye. Hanyuma urwo rukundo niyagwakira, ndabizi neza ko rushobora gukombla, ndabizi ko aruza kumuha akaruhuka agatekana, ndabizi ko atama decision active ashobora gufata ngo ngira ntekere ngende, ndabizi ko Imana iza kuguha gupokaza ukinde. Hari akayaga k'Imana gaca kaza muri ivyo bihe byo kuruha, akayaga k'Imana kakazana n'amahoro, kazana n'umunezero. Ivyo bihe utaravye experiment ubanza ubirondera, hanyuma ni wumva apresa wumva wotekera ukagenda, kuko nzi ko bitaza gukunda ucugenda. Ariko banza urondera Imana, Imana iragufitiye solution. Nakubwiye nta bantu bose bashobora kuba atagukomprena, umugabo wa mugore ntagukomprena, ababanyi n'amuvukano bagira ati nakazi kawe nimba ushaka kuhapfira, abakolege biki n'abakozi Imana kumbure baguhanuye nabi, birashoboka. Ariko jewe icyo ndakubwira nuko nzi ko bishoboka ko urukundo rw'Imana ruza kuguhindurira amateka. Numva ari cyo namubwira. Turashimiye cyane abadukurikiye, ndabizi mwakiriye impano zitari nke kandi nziza. Dushimiye na Pastor Gloriose Kagayo, Yesu abahezagire cyane. Mwakoze ku mwanya mwaduhaye, niza ko n'ikindi gihe muzoduha akanya tukaganira. Nakubwiye nti ubuzima bwanje no kubona bonheur mu miryango, no kubona abajeune bakanguka bagahurumbira kurondera Imana, kuko Imana ibafitiye kado nziza cyane. Amen. Bafitiye mariage ryose. Ndangiye uvuga nti mariage iraryoshe, naho yo imaze gukubihira iraryoshe. Expérimente avec Dieu l'amour, le vrai amour. Niyo ndiko ndasaza ndimo, niyo nshaka ko abantu bakira. Rero je suis disponible, kuko je suis une femme cœur de la famille. Hama kandi ndafisa abandi turi kumwe dukora icyo gikorwa. Rero on est là pour répondre à vos questions. Kandi Imana iguhezagire. Amen. Izoguha urugo ruryoshe Thierry. Amen. Murakoze. Ubu icyo kintu kiri niba kugwaruka, hariho abajene badukurikiye nabo kumbure bafise ubwoba bw'urugo, ngiye kwinjira mu muriro. Iki gihe noneho hari ikintu kiguriye mu bajene bivuga ngo ugiye kwiyahura, bavuga ngo kwiyahura ngo agiye gushinga urugo, ngo agiye kwiyahura. Icyo ni kumwe mu bitsi byose ni ryaje munabwira kwimenya urinde uri umwana w'Imana, ufise identité ki. Ni waguma muri bimwe
mu ma esheki kumbura kuya aho wavukiye, aho wakuriye, ama esheki wagize mu mashure, ndaza aho wakuye ama esheki mu ishengero, ariko ni wanyishura ikibazo ngo ndi umwana w'Imana, umwana wisumba vyose, ntibikunda ntibishoboka kusubira kwiyumvira ngo uyahura gute kandi Imana iri muri wewe. Rero ndakwega aba jeune mwumva mwaruhijwe n'ubuzima, nukuri musubire mukanguke, mumenye ngo muraba agaciro kanini cyane. Imana ifise ntikubita urugohe kubera mwebwe jeune, kuko mwebwe ni mwebwe kazoza kejo. Nubwo peut-être mubona twebwe abavyeyi, peut-être n'abapoliticiens bamwe, peut-être isi tari no mwimashengero, isi tari kwirarokonesa, irarokonesa imbaraga Imana yabashizemwo. Ndagomba ngo mumenye ngo Mama Gloriose ababwiye ngo aba jeune muraba agaciro imbere y'Imana. Rero mugaruke mu Mana, iyo ibaha agaciro ariyo muhindukirira. Ntimwemere kwisi bategeka ngo mwiyahure, ntimwemere kwisi babwira ngo biranse ngo ndatinya. Umwana w'Imana niwe agouverna le monde. Garuka ahubwo wumve ngo Imana yangiye mpaye exercer autorité sur la création. Ni wamara kwitora, je sais que tu vas réussir et tu vas influencer le monde. Tu auras un beau mariage, tu auras une femme extraordinaire. Ariko condition, banza wimenye, banza witore, ntiwemere icyo societe yavuze kuri, wemere icyo Imana ikubwira. Imana iguhezagira. Amen, amen, amen. Bajene bavyeyi canke namwe mwubatse ingo, tumaze kwakira ibintu bitari bike, ibi bintu tugiye tubishire mu ngiro mu ngo zacu canke mu ngo zanyu, bizobubakira ingo nziza, muzogira paradizo ngaha mwisi, birashoboka cyane. Turangiza reka tumusabe asengera abadukurikiye, asengera n'abazokurikira ikiganiro. Amen. Turagushimiye Mana yacu ko wabanye natwe, tuheje kuganira ibyari ku mutima bihwanye n'ivyo umukozi wawe Thierry atubajije. Mana turasavye muri aya majambo twavuze, turasavye yahindura umuti aho hose hari ibibazo. Turasavye umuntu wese azokumviriza kino kiganiro, yaba umujene, yaba uwubatse, yaba uwasambuye, yaba uwurushe, yaba uwataye ivyizigiro, yaba uwo bageze kuri point ngo agira yiya ku buzima. Mana ndasavye ngo ahure n'ukuboko kwawe, ahure n'urukundo rwawe, ahure n'amaraso ya Kristo, agirirwe neza n'Imana, ivyiwe vyari bibishe bihinduka ibiryoshe. Mana ubaha intango nziza y'ingo zabo, abo vyari vyaranse nabo ubasubira ubahe restauration. Mana ndagushimiye ko uzobikora, kandi Mana nsavye kuri iyi chaîne kugira umuntu wese azoza kuhumviriza azoharonka igisubizo cy'ibibazo, bazoharonkera ubugingo. Mana ndasavye ngo Mana ube le maître de cette chaîne, kugira ngo uhoraho igihe ni ikinyene Mana, kugira ngo abarushe bose bahure nabo baronke kuruhuka. Mana imiryango isubire itotahare, basubire muri ya Eden wari warabateguriye. Mana twese hamwe n'abana bacu, Mana tube un sujet de gloire, unezererwe nuko twirotuvye twatoye kimwe twatakaza. Ndagushimiye Mana, hezagira aba bakozi bo muri organisation, muri television, ubagire neza, ubagire ibikoresho bikarishe kugira ngo isi mwami wanje mu miryango ihinduke. Au nom de Jésus ndagushimiye muri ivyo, mu izina rya Yesu, amen.